barakwiye ubwa mbere na mbere kwambara impuzu zitabonekesha imibiri yabo. Ni vyiza umukobwa ndabona baharaye kwambara amapataro, ni vyiza ko nimba yambaye isuruware canke ipataro bashobora kwambara ipataro yagutse atabanisha, kuko wanashaka burya kubana umubiri w'umukobwa ariho n'ingaruka bitera ku magara yiwe. Reka tuje kuyo ngaruka. Mbega kubanisha ibisusu canke kwambara ipataro canke ijipo ibigaragaza bitera ingwara nyabaki? Bo hari ingwara z'ama infection, murabona ubu ibintu byarabaye nabi. Burya kubera umukobwa yabanishije umubiri wiwe, murabona yuko yashu canke intuguta iva mu mubiri wiwe, cyane cyane ndavuga ku bakenyezi, kuko abakobwa nibo ahanini bakarigwa n'ivyo bintu imibiri yabo kuba yoroshe. Burya ijya nuguta irangirira mu bihimba byiwe vy'ibanga, kandi ucagura umugeni turaba ngo yambaye gute. Nta musore yitegere umusore kiretse abubu batabona neza ivyo ari byo, ntuzoresha umukobwa nuko ngo yabanishije ibintu abantu bakunda kwitegereza ibisusu. Bijya rero bijya bintu by'ibisusu bitegereza abantu hajya sivyo byubaka, kuko bijya bisusu ndakubwiza nta mezi 6 umuntu ahera akibyitegereza arabigira. Mugabe wamutwaye ukamushira mu rugo, bijya sivyo witegereza cyane, mbere nyuma y'amezi 6 ntabyo uzoba ukibona wanashaka. Bijya rero none turaba ngene gusa umukobwa yitwara n'ingene yitwararika iby'urugo rwiwe. None burya mwe Nyirumba mu bihe byanyu nta bisusu mwara? Yego kabisa twarabiraba ko ari ibintu by'amayiriziyo. Numva bivuga je numvise mwana arahambarira ngo papa ngo mpa telefone ngo nigire kuri Fibi. Ndabati Fibi rero byarangoye gutahura icyavuze mu nyuma, niho natahura yuko ya breje ibintu bya Facebook. Rero uwo mwana yangana gute? Ni umwana akana gato y'imyaka nk'itanu. Urakoze. Urumva rero ibihe tugezemwo ntibyoroshye. Kuri wewe izo mbuga kumbure kandi ni ikizonona na cyane cyane kukaranga kumbure karanze Burundi? Izi mbuga zironona na cyane cyane Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane, oh. Nuko bakunzi ba Igozani TV ndabakunda cyane, umusatirizi mba ndahari kugira ngo mbandanye mba update ndabazanira amakuru yaha canke hino. Kumburi murazi ko ubwa mbere na mbere namantangura kubashimira mwebwe mwese mugerageza ko dukurikirana, ariko kandi ndanakwibutsa ko hari anye muri commentaire mba ndagukeneye kugira ngo utubwire ico twokora nico twokungura. Narababwiye ko umwaka w'ibihumbi 2023 waranzwemwo ibikorwa byinshi kandi vyiza, ariko ndabemerera ko uwo mwaka wo wa 2024 ho tuzokora ibikora inka, ndetse aho nanabahaye n'akaryo kumbure ko kutubwira ivyo twokongeramwo na cyane cyane ibiganiro kumbure twahora dukora, mukatubwira ati musatirizi ubu naho turagomba ko mutwongereramwo ibiganiro ibi nibi. Kuri uno munsi rero twatewe iteka numwe mu abapapa ndetse batuzaniye agaseke karacafundikiye, ariko mukanya kumbure nagaseke karimwo ibintu biza guhindura ubuzima bw'abatari bake, ndetse muri bamwe bari bafise amaziko canke ibibazo by'ibicanke biriya muraza kubironkera inyishu, tukaza kuba duteramiye noneho kukaranga canke imico n'akaranga byaranze Uburundi. Reka kumburi imbere yuko tuganira ibicanke biriya ndakwakire cyane. Murakoze cyane kunyakira. Umeze neza? Yego ndashima kabisa. Umwaka wa 2023 wagenze gute? Muri make mwaka wa 2023 wagenze neza, nubwo hatabuze tugorane tuza turashika. Ariko nibaza yuko tugiye gutangura bizogenda neza gusumba. Wiyumva gute kubona warashitse muri uwo mwaka wa 2024? Mbona yumva neza cyane, kuko iyo umuntu amaze umwaka ari muzima atabuze canke ngo hagire ibintu byononekara ku ruhande rw'imiryango,
akamaruna mwaka n'umuryango wose atamatata avyutse mu rugo ibyo nabyo nivyo gushimira uhoraho kabisa. Neza na neza turinjiye mu mwaka wa 2024 mbega mwebwe kuri mwebwe ihangiro mushaka gushika ko kuri uwo mwaka ni nk'ijya byerekeye iki mu iterambere rusange mu iterambere rusange ihangiro ngomba gushika ko bwa mbere na mbere jewe nipfuza ko igihugu cacu coba ikirangwa n'urukundo na cane cane tugatsimbataza imico n'akaranga byamye biranga igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze. Ariko imbere yuko dutandukira kumbure kuri CJ yacu yuno munsi aho twaje ku mico n'akaranga byaranze u Burundi, reka noneho mutwidondore mbega babita bande musanzwe mubahe. Yegome jewe nitwa Nshimirimana George sanzwe mba ikarera ahantu bita Intobwe muri Karera ya mbere. Ikindi naco hariho akazina bakunda kuntazira mugorozi canke mwenye rumba kuko ndakunda cyane umuziki ujanye n'umudiho wa rumba. So mwenye rumba rikaranja ko kazina ndagafatireho. Mwenye rumba uno munsi nk'umusatirizi nabatumiye kuri Igozen TV kugira ngo tuganire noneho kugwaruka gwacu tuza guhagarara noneho kugwaruka. Ego ndakeka muba mufise imyaka nka 30 na gutyo onye. Ndumupapa ndakuze ndafise imyaka 42. Urakoze. No kuvuga aho uzi bitari bike noneho mu mico y'akaranga mu mico n'akaranga vyaranze Burundi. Yego kabisa. Uwe uri kurihweza mu buto bwanyu kumbure ukaraba n'ubu. Reka duhagarare kwanza ku nkumi hama turaza kuza ku misore y'ubu. Inkumi za kera n'inkumi z'ubu ubona bitandukaniye? Bo biratandukanye cyane kuko inkumi za kera nka jitwe bwaho twaruka burya umwigeme carazira ko ataha bamaze kugarira. Nka jewe nakuriye mu misozi hirya ari ukuntu mu migenzo y'ikirundi serugo yagira urugo akongera akagira ibikingi by'irembo. Ibyo bikingi nivyo bakoresha mu kugarira. Rero iyo umukobwa w'ico gihe wo muri yo minsi ntiyashobora gutaha mu serugo yamaze kugarira. Mbere wanashaka si umukobwa gusa abakobwa gusa n'abahungu n'abasore batarasohoka cyarazira ko batahira kuri se. Rero biratandukanye cyane kabisa n'imigenzo y'ubu. Ubu aho umwana w'umukobwa ubona atashe saa 4 z'ijoro se wiwe yamaze gushika mu rugo nivyo nakamara amazi. Hariho ikintu cyo kuvyarira iwabo. Aho ubu usanga abakobwa kuvyara mengo ntaco bibatwaye. Tuje ikera kumbure nko kugatumba mwavukamwe ku mwaka habyarira muhira abakobwa nk'abanga. Novuga nti mu gace twavukamwo ico kintu cyari kizira kuko iyo umukobwa byariye kwa se na nyina uwamenga aramenje. Abavyeyi hari gihe banamwangaza kubera yaba abateje urubwa bigatuma rero benshi babitinya. Nta bana b'abakobwa by'ukuri benshi babonekana batwarinda mu ngo kwa base na banyina kubera ko batinya bakubahiriza n'imigenzo babona yuko nyene baca baja mu bintu byo gukumirwa. Ico gihe rero baca batinya kwinjira muri ubwo bubegi tugasanga baranizigamye. Biratandukanye n'ubu cyane. Hariho kumbure ibintu by'abakobwa bubu tuje ku myambarire kandi abakobwa bubu n'abakobwa badatinya kwerekana intege zabo canke kwambara bwa buntu ngo nubukora ugasanga umubiri ukuri ni kuubona. Yego mbega bijya bintu wewe kuri wewe byaba biranga ubwiza ku mwigeme hibambewe? Mu by'ukuri bijya ntibiranga ubwiza ku mwigeme kuko nibaza yuko umuntu w'umusore ajya gucagura umukobwa keretse bijya byo kurambagizanya mwibarabara mwene ibi byuko nk'imisore iba irondera abo banezerwana ijoro ricanke ririya. Nibaza yuko ata musore numwe wewe
uri umuntu w'umugabo kandi ukiri umujene mu kuja gucagura ndazi kutaravye intege ndazi kutaravye baje bagenda gusa nico gituma kenshi mvudira akagohe aba bakobwa bo mu gihe cyacu bakwiye kugenda bamenya na twebwe abantu b'abagabo ngene tubapresya ngene tubaraba ngene tubabona iyo bariko bigenza nka kujya kuntu ugasanga umwana w'umukobwa ibitugu byose agenda amenya waja kuraba ugasanga yambaye kora umubiri we wose uragaragara mu isanzwe icyo umuntu yateza kumuronderamwo nico aba yashize hejuru ntawe uba rero akimukeneye ngo amurondere ibyo bakwiye kubimenya kandi bakabyitwararika kuko hajya iyo bariko baca hirya no hino burya imisoro ibiri kirabakota kandi nta muhungu numwe nahazoba ari umubarubara uzurabe mu kuja kurondera umugeni yiyumvira kuza kurondera umugeni agenda yerekana ivyo yambariye mu ibarabara no bahanura ko ivyo bintu ahubwo boraba bakiga bagafatira ku migenzo yaranze Burundi kugira bagende bisuganije ivyo nivyo bizotuma bagira no mu bigero byiza banabacagure yego mbega bakera bo bambara gute ego jewe aho narindi abakera barafise ukuntu bambara kandi byari ibintu byiza cyane mfatiye kubona kunda kubona aho nakuriye kera barambara umukobwa akuze baca bagenda bakamucagurira bakambara iguturiya hanyuma akambara n'umupira akarenza ko n'umutamana ni ukuvuga akitwikira mbere agashira ko n'igitambara ico cyo cerekana ko umukobwa yakuze yabaye inkumi ageze nyene kubaka cagugwa abagomba rero ko kubakana nawe bitegereza umukobwa ngene yisuganya ngene yubaha abantu ngene yitwara mu kibano maze bakamucagura bisunze ico amaze nta muntu numwe nigeze mbona acagura umukobwa ari uko abonye agenda gusa agenda yerekana ibihimba byiwe byibanga kumugaragara reka tuze kwico tugaruke kwico kintu wise iguturiya ego mbega iguturiya cyari iki iguturiya yari impuzu kumbure ishonye bwa jipo mugabo ikaba yari ndende bashiramwe umweko indani umukobwa mu kwambara agaca akenyera hanyuma rero agaca arenza ko n'umutamana no kuvuga zaba ari nk'ibikwembe bibiri tugereranije ari nk'ibitenge kimwe cyabiguturiya ikindi kigaba ico kwikwiza mu bitugu nta mukobwa agenda yerekana ubuhahari nta mukobwa wasanga washobora kubona amabere canke mu kwaha kwiwe ivyo rero nivyo byaranga abantu kandi bikagaragaza inyifato runtu muri rusange iyo ngo yari guturiya nkuko Mwenyerumba abitubwiye Mwenyerumba nukuri ndyohewe cyane kuko aha ndiko ndagaruka kandi kubigeme kuko abahungu turabaza ko gato ariko turacari kubigeme mbega abigeme bakera bo tukiri kubigeme mbega umwigeme ageze mu bigero byo kubaka ego yitwara gute canke kugira ngo aza cagugwe canke ashimwe n'umusore yabameze gute canke yitwara gute umwigeme ageze ku bigero byo kubaka ukuntu yitwara iyo umusore agomba kuresha umukobwa ndavuga aho twebwe dukuriye imbere yaho gato abakurambere nibo baba bizi ariko nibaza ko byari bifitaniye isano nuko bitwara muri kahise ubwa mbere twa twararaba umukobwa mbega amaziki ubwo araja kurima ntiyandarika ikindi gira kabitwara twararaba mu rugi wawe nyene hifashe ko hakuburwa kwagira isuku nivyo bintu ahanini twitegereza tukaraba yuko atamigenderanire agirana n'imisoro itandukanye tukaraba n'amasaha atahira maze rero tukavuga tuti uyu muntu azogira icyo atumarira umuntu aruza kuresha canke ari uburanga akavuga ati burya umukobwa wa naka umwitegereje by'ukuri yogira icyo akumarira mubanye urugo rwogenda neza nuko rero twacagura kandi nuno munsi nagenda ndababwiza ukuri gucagura umugeni turaba ngo yambaye gute nta musore yitegere umusore kiretse abubu batabona neza ivyo ari byo ntuzoresha umukobwa nuko ngo yabanishije ibintu abantu bakunda kwitegereza ibisusu bijya rero bijya bintu by'ibisusu bitegereza abantu hajya sivyo byubaka kuko bijya bisusu ndakubwiza nta mezi 6
umuntu ahera akibifise akibyitegereza uraguma arabigira mugawe wamutwaye ukamushira mu rugo bijya sivyo witegereza cyane mbere nyuma y'amezi 6 ntavyo uzoba ukibona wanashaka bijya rero none turaba ngene gusa umukobwa yitwara n'ingene yitwara ariko iby'urugo rwiwe none burya mwe nyirumba mwe mu bihe byanyu nta bisusu mwara yego kabisa twarabiraba ko ari ibintu by'amayiriziyo si bihe byacu gusa n'ubu urashobora kubona nyene igisusu ukabona umenga ni cyiza ukari nagisamarira mugabijya oya urumva ari imyaka yo kuba utagisamazwa nabyo muga urabibona kabisa ukabona tego biteye neza ariko icyo kwitegereza ubwa mbere na mbere bijya tubonesha amaso siwe muntu uza kubona neza umuntu wari we ari uko mumaze kubakana amaranye igihe ikintu gikomeye cyane umuntu w'umugabo ahanini yisunga ku mugore wiwe ningene amwumvira ningene amwubaha ningene yitwararika urubyaro rwiwe bijya rero bijya bintu by'ibisusu nukuri sivyo biba bigambiriwe n'amayirizo gusa n'ibintu kujya Imana yaturemye ni nka facteur favoriza shobora gutuma umuntu w'umugabo umuntu w'umusore agomba yegera umukobwa bibaza ko ari Imana yabikoze mugabo norumara umuntu usujya nico gituma kenshi ngo zishobora guhungabana kubera kumbura bakobwa bihenda bakiyumvira ko kumbure babashimye ibisusu babashimye uko basa kuba inzobe ariko burya siko bimeze iyo umuntu amaze kubaka urugo mbega akantu bita agafondote murakazi ego tujya tuboro bisiga ku munwa muratuzi tujya tuntu bisiga umuntu ugasanga watukuye reka rero nze ku bakobwa bakera mbega barababeza mu gihe fondote sinzi ko yari ihari muri iyo myaka yanyu hama tujya tumakiyaje kujya kuntu usanga bikoze mbega ubwiza bw'abakobwa bo muri iyo myaka iheze bwaboneka gute mbo si kera cyane mbo utuntu tumeze nka fondote nibaza ko ntabyo nabona aho nari bitwararika cyane ariko ubwiza bw'umukobwa ntabwo bigaragaza kuri bijya by'amamakiyaje yishira ntabyo ari vipodozi cyanye bijya bisiga bigira ubwiza bw'umukobwa bijya bituma aboneka inyuma nk'uko umenga ni mwiza ariko ubwiza bw'umukobwa burya ni naturel ni ubwihoraho aba yaramuremanye bijya by'ugutsiba no kwisiga ku minwa bijya burya sibwo bwiza mu bisanzwe no gushaza ariko sibwo bwiza na gato muri rusangi abigeme bubu uwo babwirike ico no hanura abigeme bubu ubwa mbere na mbere no bahanura ko batonyarutsa kwiyambiza canke batoshira imbere ubwiza bwo kurukoba biyumvira ko ari bwo buzotuma babashima ahubwo ico bakwiye gukora ca mbere no bahanura ko bogerageza kwambara bakikwiza bakambara amaguturiye oya uno munsi muri kino gihe tugezemwo guturiya isa nitakiri ku isoko kuko ibintu bigenda birahinduka ariko rero kugira ngo bagaride imico n'akaranga y'igihugu cyacu barakwiye ubwa mbere na mbere kwambara impuzu zitabonekesha imibiri yabo ni byiza umukobwa ndabona baharaye kwambara amapataro ni byiza ko nimba yambaye isuruware cyangwa ipataro bashobora kwambara ipataro yagutse atabanisha kuko wanashaka burya kubana umubiri w'umukobwa ariho n'ingaruka bitera ku magara yiwe reka tuje kuyo ngaruka mbega kubanisha ibisusu canke kwambara ipataro canke ijipo ibigaragaza bitera ingwara nyabaki bo hari ingwara z'ama infection murabona ibintu byarabaye nabi burya kubera umukobwa yabanishije umubiri wiwe murabona yuko iyashu canke intuguta iva mu mubiri wiwe cyane ndavuga ku bakenyezi kuko abakobwa nibo ahanini bakarirwa n'ivyo bintu imibiri yabo kuba yoroshe burya ntuguta irangirira mu bihimba byiwe by'ibanga kandi munazi ko ibihimba by'ibanga by'umugore kenshi bitugaye biroroshe ko ingwara z'ama infection imicafu yinjira mu gihimba cirondoka hanyuma ukazosanga biprovotse ingwara biteye ingwara z'ama infection y'urudaca canke n'izindi ngwara nyene ziterwa n'imicafu rero kugira ngo birinde
bakwiye kwambara impuzu zitabakora ku mibiri yabo. Ego impuzu zirekura zitanga akayaga, impuzu zitanga umuyaga zirekura. Ikindi naco ntabwo ari byiza yuko umukobwa yogenda yerekana uko ameze canke uko asi kimero ciwe. Bo kwikwiza no mu bitugu bakambara impuzu zitagenda zerekana amabere ngo berekane ivyo bambariye. Ivyo biri mu bintu bituma cyane cyane abakobwa batakaza akaranga kumwimerera. Hariho uwambwiye ati burya imbuga nkoranyambaga hamwe n'inziza handi n'izibi kuko ubu umwana w'imyaka 10 usanga afise konti ya Facebook canke page ya Facebook kubera ko ajya amafoto babona ku mbuga nabo bagaca bashaka kugaragara nkabo. Uwe ico kintu kumbure c'imbuga nkoranyambaga na cyane cyane Facebook ubu ngo banayita Fibi. Ni Fibi. Numva bivuga je numvise mwana arahambarira ngo papa ngo mpa telefone ngo nigire kuri Fibi. Ndabati Fibi rero byarangoye gutahura icavuze mu nyuma niho natahura yuko ya breje ibintu bya Facebook. Rero uwo mwana yangana gute? Numwana akana gato y'imyaka nk'itanu. Urakoze. Urumva rero ibihe tugezemwo ntitoroshe. Kuri wewe izo mbuga kumbure kandi ni ikizonona na cyane cyane kukaranga kumbure karanze Burundi. Izi mbuga zironona na cyane cyane mu bijanye n'ingene abantu bambara. Kubera ko ugiye kwitegereza abana babigeme mu kwambara by'ukuri bisunga inyifato yo mu bihugu by'abazungu niko ndabibona. Biciye kuri izi mbuga nkoranyambaga nyene bajako kabona umuntu yambaye asutiye gusa ni kareso kabona ari karagenda ivyo nabo bagaca babikunda. Bagaca rero usanga bariko baravyigana bashona uko babibonye canke barabana mu kibano ngene bagenda bambara. Ivyo nivyo bintu bikomeye cyane biriko biratitura imico n'akaranga by'igihugu cacu. Rero novuga nti ikintu ca mbere bakwiye kwirinda ubwa mbere ni kwirinda kwigana canke kwimita iyo mico y'abanyamahanga kuko nabo nyene burya byatanguye buke baza kwisanga bagenda gusa. No munsi ugiye nk'ahantu hamwe hari amapisine abazungu bogerako usanga umutama umugore nyina umwana bose bariko boga baramenye. Ivyo mugabo sivyo byaturanze twebwe by'ukuri boraba bakagabanya canke wanashaka bakabirandanana n'imizi bikahera Burundi. Nuko tugenda turangiza ikiganiro mwenyerumba kumbure waduteye iteka kuri Egozen TV canke Egozen TV televiziyo ija ikora ibiganiro noneho ku mice yose. Twavuze kuvyerekeye abigeme. Hari ikindi kintu gisibije ubu muri imyaka aho umwigeme w'imyaka 18, 17, 16 adatinya kugendana n'umupapa afise abana bamusumba canke abana bangana. Mbega kijya kintu cyo bagitegwa niki cyane cyane? Abakobwa bakiri bato bakiri miyabaga igituma ahanini birukangira abantu babatama canke abantu babagabo bakuze nuko keshe na keshe abagabo baba bamaze kurondera amafaranga kandi bakayaronka. Baba bafise akanoti. Yego ikindi kigira kabiri abo bakobwa babarondera bya bintu by'agaciro kambara nkuko babonye nakayambara gusuka imishatsi nkuko babonye nakayisuka. Kandi ivyo ntibashobora kubahuka kubibwira abavyeyi babo. Abagabo rero batagira imitima iyo barondeza hirya no hino bariko bakwega abo bakobwa cyo bagati ninamushikira tugakundana nkamuha ivyo ansabye nawe azondonsa uburyo ushobora gutuma nanje ni makiya ngenda sa neza nk'abana. Nuko ico cyo kibitera hamwe. Mbega abo bagabo bobo bunguka iki kuri abo bana bato? Abo bagabo novuga yuko ari abagabo bataye akaranga nkuko turiko turavuga ugwaruka cyane cyane rw'abigeme. Hariho n'abagabo bakuze bataye akaranga n'imico kubera kumbure ibihugu bagenderamwo canke ibyo babona hirya no hino bigaca bibatesha intumbero. Kera uko tubizi abagabo umugabo iyo yashimye umukobwa iruhande y'umugore wiwe yaragenda akamusaba akamushira mu rugo akahinduka umugore wiwe. Mugabo kuvaho ubukristo buziye buhimiriza abantu b'abagabo kuba bafise umugore umwe canke bakaba monogame biratuma abagabo benshi batagira imitima bahurumbira
utwo dukumi cyane bigaterwa kumbure n'amatati bafitaniye mu rugo n'imiryango yabo bakaronderaho baja kugira ngo kumbure bibagize gati bazo baba barimo rero mugabo bagabo by'ukuri baba bamaze guta intumbero kuko nibo bategerezwa kuba karore keza kukurera urugwaruka noneho rero gwacu usanga aho buba yabarezi bahindutse ibipfa mutima abononye bohagarika ivyo bintu ababibona kumbure nabo nko kwisazura ngo niko beshe bavuga ngo yana ngo ubu narosaga 10 ngo ubu ndisazura bajya abantu nabo babifata nko kumengo no kwisazura nabo ababibona nko kwisazura no vuga yuko ari imvugo yo kuyorohereza bakoresha mugabo bariko baronona ikibano kandi bariko baronona bongera batitura karanga n'imico byamye biranga Burundi ko bitwa ko abakristo rero bakaba barababwiye yuko umuntu w'umukristo yemewe ategerezwa kuba afise umugore umwe amabere yabo canke uko abo bagore bari ni bababumbe rero kurigwa baza gusambura ingo z'abandi canke bongera basambura indero y'ugwaruka uko nukwankiriza mu bisanzwe kazoza kugwaruka aribwo Burundi bwe ko novuga muri make hari kintu Mwenyerumba nama niyumvira ati ese kujya mugabo yisazura ku mwana w'abandi nawe hogera igihe akabona uwisazura ku mwana wiwe byogenda gute nagira ndakubwire we bwana umenyesha makuru nta mugabo numwe yo umube gito bimeze gute azokwigera nezerwa nuko umukobwa wiwe yo kononwa ataragira mu bigero rero ico utagomba ko bandi bagukorera nawe wategeza kwirinda kugikorera abantu urakoze abo bagabo rero bakwiye by'ukuri kubona ko aribo bategerezwa kurera no kuzigama ubuntu canke inyifato runtu mu gihugu cyacu biragoye cyane ubu kubona umukobwa yizigamye umukobwa agifise ubukumi bwiwe nibwo busugi bwiwe reka ndabivuge mu rurimi rw'ikirundi nkaho woshobora kumurondeza noneho ntanaboneke yego ivyo birabahura bizi ndabizi cyane ivyo kumbure navyo hariho si abakurikiranye ikiganiro nakoze cy'ibihugu muri Afrika bifise indaya nyinshi naragenda avuga ibihugu bimwe bimwe ariko ndavuga kumbure izo ndaya igituma ziba indaya ubukene bwagumye buza ku cambere ku kibanza cambere mbega Mwenyerumba nk'umuvyeyi nk'umuntu kabisa mbona afise ijambo yego ubukene bwotuma utibanga bo nagira mvuge gatoyi kuri ibi bintu benshi bitwaza ubukene mu kugenda kuba bamaraya cyane mu kwitwara nabi mu kudandaza igitsina dufate ko byo babiterwa n'ubukene jewe siko ndabibona jewe nibaza ko bikomoka ku ndero yagiye iratituka mu gihugu cyacu kuko uko twagiye turabaho ntitwabayeho turabatunzi bamwe twari tubayeho nabi bamwe uraza abarundi benshi batunzwe n'isuka mugabo kenshi na kenshi abo usanga bitwara uko kuntu usanga ari bari abantu bakene banyuma ushobora gusanga ari n'abana baba bosi base bawe bafise amafaranga yego cyangwa ugasanga n'abagore bafise abagabo bafise amafaranga iyo niyo ngeso mbi nitwovuga ko ikomoka ku bukene tutirageje ko n'abandi bashobora kubikora ku bukene kubera ko badashobora kubyihanganira kubera ko babuze ukuntu babaho ariko do toute façon nta kuntu boguma bitwara gutyo bakwiye mbega ubwo bukene bwotuma igitsina gihinduka business ntabwo ubukene butuma igitsina gihinduka business nukuri uko kuba ruko meni banga nagira mvunira akagohe nk'izi nkumi abakobwa bakiri bato bishora mu buhumbu kugira ngo bironse ibyo bakeneye umva bakeneye gusa neza yego bakeneye kwimakiya bakeneye kwipodora kugira ngo abababona babashime ni waronka ivyo bintu by'ibipodozi ushira ku mubiri wawe ukabironka waramaze kumena ibanga ico ni facteur imwe izotuma n'ubuzogushima akagutwara akakugira umugore wiwe atagomba atabananya kukwizigira rero kubera arakaga gakomeye ku bakobwa cyane cyane no babwira yaba bo ushobora gutahura ingaruka bigira ku buzima bwabo mu gihe barongowe bagasangwa
batakira bigeme agaseke karafunduruwe basanze agaseke karafunduruwe kugira umugabo ashobore kumwizera hajya biba bigoye utaramutwara hari igihe aguhenda akavuga ati ngo ngo agaseke karacafu ngo uzo kwiyugururira ugasanga n'uwo kugure nta n'uwo yibuka ndakubwiza ukuri kugira uzosubire kuganya confiance n'uwo muntu azoba yamutwaye canke ngo amuha agaciro bizofata igihe kirekire ni kuvuga bizozga kugaruka bageze mu myaka 40 nka twebwe 50 bavuga ati naho tugishirana neza yuko ari bigira ingaruka zikomeye cyane ku bakobwa kuko n'abagabo inyifato bafise yo kwitwara nabi ntibabaki bacyubaha abagore babo ko bavuga bati jewe naje nasanze abandi baraciye mu murima ego ko banyoneye nanye reka nonere n'abandi nico rero kiriko kironona societe yacu cyangwa ikibano cyacu muri rusange. Yes nuko Mwenyerumba reka none ndagusezere ariko ndababwira ko Mwenyerumba turacari kumwe nibaze ko nitwa bakenera ikindi gihe ndefise ibiganiro byinshi cyane na cyane mu biganiro vy'ingo uno musi twavuze cyane kubigeme ariko ejo naho ndakeneye ikiganiro cy'imisore y'ubu ndetse ijya misore kumbure ibiri kirashakisha umwigeme bobana nawe mbega bo kwisunga iki ibi biri mu kiganiro kumbure tuzokora ejo haza ndetse na bamwe bubatse tugire icyo tubavuze ko nibaze ko nitwabarondera muzodutera iteka mukatwita murakoze cyane ego murakoze cyane by'ukuri kuri iki kiganiro muduhaye natwe twashimye kwita ubutumire bwanyu kugira ngo tugire kumbura ico duhindura kuri uru runganwe rwa none nimwongera kuduhamagara rero natwe tuzokongera tuze kugira ngo dufashe kugorora runo gwaruka urabiko muri kazoza kumbura igihugu cyacu cogarukana agateka nkuko kame so nuko mwumvise ko ibisusu sivyo vyubaka kandi kwambara impuzu zibanisha ibisusu canke bizigaragaza uko muri amabere mukayata mu kirere akagaragara ni ibintu bibatesha agaciro amaguturiya ubu ngo bayita ngo majipo yashimwa Yesu. Mwenyerumba mbwirira akajambo kamwe tugenda tubasezera bajya bigeme babona ko shimwa Yesu batozambara canke batoreka kwambara impuzu kumbure ngo babyita ngo kugaragaza bote yabo akajambo kamwe ugenda ubahanura kumbure turangitse ikiganiro no bahanura je nk'umukirisu je ndi umukirisu ntabwo ndi umuyisilamu zijya shimwa Yesu bambara muramubona abakenyezi b'abayisilamu hirya no hino nyene bambaye ijya nyambaro irahimbara abantu babaraba kandi nta nababasamarira rero aba bakozi inkumi zacu z'abakirisu no zihanura by'ukuri ko zokwambara zikikwiza nabo batogira nka kujya ko abayisilamu bakambara amajipo maremare n'imiburiburi arenga mavi arenga inyama ya kibizi ego kugira ngo kumbure bazigame ubuntu bwabo kandi n'abazobabona bazobubaha murakoze asante sana ndabipfurije umwaka wa 2024 uzubaberemwo imigisha ndetse unahezagire n'urugo rwanyu namwe muze murushirize kuroranirwa muri uno mwaka kandi nimwongera kuduhamara tuzobitaba murakoze asante Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.